Ibirori bijanye no guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku rwego rw'intara ya Ngozi vyatangujwe na defile ndende y'abakenyezi baje bava mu makomine yose uko ari 9 agize iyo ntara, bica bibandaniriza kuri stade Agasaka mu gisagara ca Ngozi, ari naho havugiwe amajambo atandukanye. Mu ijambo ryiwe ry'ikaze, musitanteri wa komine Ngozi yashimye kuba uwo munsi wahimbarijwe mu komine arongoye, acamenyesha bari ngaho ko abene igihugu bo muri iyo komine harimo n'abakenyezi bose bari ku kivi. Bucumi Joseph Martin akaba yavuze ko naho biruko hacibonekeza amabafatiye ku gitsina nko kurenga ibigo, guharika n'ibindi. Akavuga kandi ko hariho abakenyezi berekana inyifato zitabereye mu kibano n'ahandi, abona bakaba yaciye abipfuriza guhindura ingendo. Nayo urongoye ihuriro ry'abakenyezi muri iyo ntara yashimye ahanini utwigoro twa leta mu bijanye n'agateka k'umukenyezi, yongera asaba ko nibitarashikwako vyoshikako kugira umukenyezi abandanye yoroherwa. Ngurukiye leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kutwigoro igumigira kugira agateka kazina muntu cyane cyane k'umukenyezi kubahirizwe. Turakenguruka ingene muri aya matora duheruka y'ibihumbi 2020 abakenyezi baserukiwe bikwiye mu nzego zica mu matora, kiretse ku mitumba aho amategeko agenga amatora adatomora neza ivyo guserukirwa kw'abakenyezi ku mitumba. Tuboneyeho rero gusaba ko no ku mitumba hobaho itegeko ritomora neza ibice umukenyezi yoronka, maze naho nyene agira ijambo. Tukiraho nyene no mu bibanza vy'ubuhinga bidaca mu matora hobaho itegeko ritomora neza ingene umukenyezi yoserukirwa hisunzwe ibwirizwa shingiro. Turakenguruka kandi ko leta ibandanya yihatira gushira mu nzego abakenyezi, gushira abana mu mashure na cyane cyane babigeme, gukurikirana ubuzima bw'umukenyezi yibungenze gushika yibaruke ku buntu, kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5. Harashizweho kandi n'ibihano by'uwo wese atoteza abakenyezi. Kugira abakenyezi bashigikirwe kurusha, harategekanijwe kandi ibanki y'abakenyezi iyo ugwaruka yoyo iziri ku kivi. Harakomejwe amakoperative sangwe mu ntumbero yo kurwanya ubukene, kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Sinorangiza ntateye akamo abakenyezi abo twubakanye na leta mvyeyi. Ku bakenyezi dusabwa ku bikorwa vy'iterambere, cyane cyane kwijukira gukorera hamwe mu mashirahamwe no mu makoperative. Dutegerezwa guhagararira neza mu mabanga tuba twajejwe. Dutegerezwa kandi gufatanya ibikorwa by'urugo n'ivy'igihugu nk'abakenyezi b'ubwenge. Dutegerezwa guhimiriza abana babigeme ngo bige cyane cyane ibisata by'ubuhinga. Twima amatwi abadusamaza, ntiduhave duta umurindi w'iterambere tugezeko. Kubo twubakanye tubasaba gusabikanya ibikorwa mu rugo. Tubasaba kandi kutadukumira mu matungo y'urugo, kutatubuza kwitabira ibikorwa by'amashirahamwe n'ivya politike. Tukabasaba kandi kuduha agaciro gakwiye iyo hageze gufata ingingo mu rugo. Kuri leta mvyeyi, leta nkozi yoshiraho ikongera igakurikiza ibihano kugira uwe wese akumira atoteza canke ica umukenyezi ahanwe. Nayo buramatari w'intara ya Ngozi mu ijambo yashikirije rijanye n'uwo munsi yashimiye abakenyezi ku kuntu bitabiriye amatora ya 2020, yongera ashimira cyane cyane abakenyezi birimizi ko bafashe ya mbere mu kuja mu mashirahamwe n'amakoperative no mu kugwiza umwimbu kugira umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawe uronka amafaranga. Yaciye aboneraho kandi gusaba abakenyezi kugaruka ku ndero yo kuziko, bareke kuza baratererana abana bayaya kugira abana bakurana imico n'akaranga vyamye biranga basokuru.
Tubibutse ko umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa kuwa 8 ntwarante uko umwaka utashe. Uno mwaka ukaba wahimbajwe ku civugo kigira kiti ubukerebutsi bw'abakenyezi soko giterambere kuri bose.